ariko bakabariha mu maminere kuko bifite amaminere muri minsi yo gukusa amahera. Icyo ni cyambere mu byo bitwigire turabe ko twubakira eske ni mu matwigire ikibazo kugira ngo bigira Zimbabwe yagize l'an 2007 aho byari bimeze nabi bafata système ya multi-currency system multi-devise system aho Zimbabwe bakoresha amanoti y'amarangi ya South Africa amaporogaramu Botswana bakishanje n'amazimbabwe yabo bagaca bagura ibitoro biciraza ko bari babiguze. Abonye n'icyubahiro porogaramu yatanze nziza cyane but is lacking une politique d'industrialisation rapide bombi ko turavye abanyagihugu ubu tugiye kwakira abashitsi i Burundi tugiye kuba 50 millions de personnes d'ici 70 ans 4 millions 200 d'ici 20 ans à Bujumbura. Le niveau d'inflation burundine est élevé, c'est vrai, mais on n'a pas d'autre système, d'autre situation d'hyperinflation. C'est-à-dire on connaît les facteurs et on connaît les politiques qu'on peut utiliser pour gérer l'inflation. Burundi, comme dans les pays africains, c'est un mélange entre les facteurs du côté de la demande et du côté de l'offre. Les facteurs du côté de la demande sont plus faciles à gérer avec la politique économique comme le contrôle d'inflation. Mama Kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Ewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu byananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Turabashimiye mwebwe mwese muriko munadukurikirana. Ihangiro ryacu ni ugutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo tukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro. Turabibaminira Coltan Ntega dufise ahandi nyinshwaro yatweretse hose biravye usanga umengo c'est plus de 50 milliards de dollars américains chacun tudashizemo za nikele n'ibiki turavye systeme Angola yakoresheje Angolian model naho yagize ikibazo cyo kugera ivyo biri twavuze bari very successful muri infrastructure aho bagira bagaha systeme bagaha abashinwa bakubaka ariko bakabariha mu maminere kuko bifite amaminere muri minsi yo gukusa amahera. Icyo ni cyambere mu byo bitwigire turabe ko twubakira kuko biroroshe kubagiye ikintu cya 50 miliyari kubaka 15 miliyari once for all tuca dutera imbere n'ingoga. So hama infrastructures menshi ariho yatera imbere muri iyo systeme muratuma bitwigira abantu b'abaprofessionnel muri ibi. Ikindi cya kabiri ni
economy turavye interest rate imiduga cane. So turavye inflation is growing so fast. Est-ce que nous matwigira ikibazo kugira ngo birya Zimbabwe yagize l'an 2007 aho vyari bimeze nabi bafata system ya multi-currency system, multi-devise system, aho Zimbabwe bakoresha amanoti y'amarangi ya South Africa, amaporogaramu ya Botswana bakayashanje n'amazimbabwe yabo bagaca bagura ibitoro bica biraza kuba bari babiguze. Gute abarundi mutwigira yuko twokoresha amakongo, amashiringi tukayavunja dukoresha amarundi tugaca dushobora kugura ibitoro kugira ngo ikibazo kive mu nzira, kuko muri 2007 byari bimeze nabi cyane muri Zimbabwe. Inflation rate it was minus 14%, real GDP minus 14%, 5%, just in terms of 2 years. Price went stabilized, inflation was double digit, it was single digit. So your 10 years in Burundi bikenewe kugira ngo abantu ashobore kuplanifiya amaproje gutanga amadeni muri muze kugira ngo dushobore gutaba ekonomi yacu iyo bayiteye bayiha ibibazo bikomeye nk'uko babyita the economies of our enemies, abongereza babyita bakakataka avec ibihano mu nyuma bagaca bafetinga ekonomi end turashobora dusubiye inyuma cyane muri za rwanda twari turimo. Nivuga yuko ari certaine phase mu kwiyumvira iyo systeme ko yodufasha icyanyuma. Turabonye n'icyubahiro programme yatanze nziza cyane, but is lacking une politique d'industrialisation rapide du Burundi, ko turavye abanyagihugu ubu tugiye kwakira abashitsi i Burundi, tugiye kuba 50 millions de personnes d'ici 70 ans, 4 millions 200 d'ici 20 ans à Bujumbura. It seems we are in trouble. Tudashoboye gucrea au moins akazi kugira ngo duhe au moins 70% des femmes kugira ngo le système twigire, c'est un modèle qui a été appliqué informellement par la Chine, kuko contexte turimo niko muri Chine 1960, Corée du Sud 1900, et d'ailleurs la Corée du Sud nico kimwe demographic trend gute leta itozugura amaentreprise ikayagurisha at the growth phase 3 ans after that igashobora kubudgetiza a certain amount kugira ngo dushobore guha akazi cyane cyane abagore, and le best rate igacigwa cyane. Je vous remercie. On dit un système de fibre optique, c'est un grand avantage. Mais il faut voir si les gens sont en train de tirer profit de ça. Pour le niveau de l'inflation, là, on peut en discuter. Je pense qu'il y a des éléments qui sont vraiment là. Je ne prendrai pas du tout l'exemple de la Zimbabwe comme modèle de gestion de l'inflation. On sait, même maintenant, ils n'ont pas de contrôle de l'inflation. Ensuite, au Burundi, on n'a pas de phénomène d'hyperinflation, qui était le cas au Zimbabwe. Le niveau d'inflation au Burundi est élevé, c'est vrai, mais on n'a pas de situation d'hyperinflation. C'est-à-dire qu'on connaît les facteurs et on connaît les politiques qu'on peut utiliser pour gérer l'inflation. Au Burundi, comme dans les pays africains, c'est un mélange entre les facteurs du côté de la demande et du côté de l'offre. Les facteurs du côté de la demande sont plus faciles à gérer avec la politique économique comme le contrôle de l'inflation. Mais pour les facteurs de l'offre, ça c'est plus compliqué. Il faut générer plus de productivité et plus de production. Et ça peut prendre du temps. Là, alors, absolument pas. L'idée de multiplier des monnaies, absolument pas. Le franc bon, il est bon. Il va se retrouver au niveau de la valeur quand on va stabiliser le marché de change. Absolument pas de dollarisation, puisque c'est un chemin qu'il ne faut même pas tenter. Le retour est très difficile. Demandez aux Zimbabwe. Par contre, votre point que vous avez, le souci que vous avez souligné au niveau de la création d'emplois, de sous-emplois, ça c'est un phénomène qui est très très important. Et ce n'est pas seulement pour le Burundi. Les pays africains maintenant ont des problèmes où
la demande d'emploi qui est en fait le résultat du progrès au niveau de l'éducation. Maintenant, on éduque. On a beaucoup d'enfants burundais qui finissent l'école primaire, on a plus de jeunes burundais qui finissent l'école université, donc il faut les absorber dans l'économie. Maintenant, la création d'emplois est plus lente que le flux sur le marché du travail. Et là, il faut réfléchir comment soutenir les jeunes à aller plus dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que le système financier peut créer des moyens de financement pour les jeunes pour commencer de petites entreprises au niveau individuel, au niveau des coopératives, puisque l'État ne peut plus employer tous les jeunes qui terminent. Et le secteur privé aussi, les entreprises ne peuvent pas absorber tout le nombre de jeunes qui terminent. Donc il faut trouver des moyens de faciliter la création d'entreprises en octroyant du capital subventionné, des taux subventionnés, avec des systèmes de garantie qui permettent aux jeunes, en groupe ou individuellement, de créer de l'entreprise.